batsinda ekipe yitwa Manchester United Old Trafford. Ese niyo shusho y'ukuri y'iwanyu hari i Manchester mwarimu maze iminsi muri mu bintu bitari byanyu ubu nibwo mugiye kutwereka abo muri bo bafana ba Manchester United baraye bababaye ariko mu gatondo kufise Bibiliya muri telefone bazindutse baturungikira umurongo ngendegwako yahigwa abatuntuye kuko aribo bazokwiruka ayigwa abatuntuye kuko aribo bazokwiruka nukuri niwo murongo banyindungike mu gatondo cyane n'Imana birimwo icyo nkundira Bibiliya nuko nuri karapfa iramuremesha ati nigenze kandi upfa wizeye upfa wizeye nese wahirwa abafana habaye udusha mu ijoro ryararike ariko muvandimwe yitwa Idris Ganagay agira gutya kubita urushi mugenzi we nese bavandi bamuhereza ikarate tukura basiga ariko kubw'amahigwe navuga ngo ya equipe ya Everton amanota barayabona bayajana iwabo muri kiriya gisagara bava i Manchester United bigaragara ko ibintu bitifashe neza ariko bona papa Alba vyapfiriye kugira ngo twisange equipe yitwa Manchester United itakaje amanota 3 ku mugoroba w'ejo ni ikintu kitari ciza zari match zine no zitanu nibyo kuko bari batsinze zitatu banganya zibiri banganije na Nottingham Forest bongera banganya na Tottenham Hotspur bibiri zose kuri no ncuro ni match yari yabaye uravye yindi migwi ngene byagenze notama nka Manchester yatsinzwe karakajyo keza ka Manchester United ko kuja muri Big Four match direct mabayitsinda bakaja muri Big Four ariko igihe cyose Manchester United canke sinzi ko ari nka bimwe by'umwana gitumbura ciwe kitabura ko musenyi igihe cyose rose opportunity yo gupusa kugira ngo igere kure yitakaza ni match mu byukuri bigoye kuronka ingene wo bisobanura kunyana ntabwo yarahari yagize akanoke kwa gatandatu muri entraînement ku mutwe wiwe yagonganye n'undi mukinyi ni nako we azomara kwezi ose hanze Ben Sesko ku mugoroba sasa bakina harimo Zix yari yagarutsemwo Amadi Diallo na Brian Mbeumo bose ne babagoshe bakina mu mugongo wa numero 9 Zix ariko nabo ubona agenda kina dropping mugani wiwe tijenki na 9 ku ruhande rumwe hari Maz ku rundi ruhande hari Patrick mbona buca Dorogo bari nk'aba Dorogo uretse ko bavukiye muri Denmark nkaba ibaze nka Dorogo yavukira mu Kayanza uriya bakinira Kayanza United kweli uriya Dorogo yavukira mu Kayanza badandaza amagi kujya gatatu Patrick Dorogo Abdulaziz uravyumva etwa Cheneyaple Chine ya Zeple ba Patrick bose ko uravyumva komengo oya ba Patrick saba rimwe ntibaba seri Patrick mwoya ariko Dorogo urazi yamaze gutabara Manchester United ayitabara mu ntabwo ari we mukinyi mubi ahari siwe mukinyi mubi muri Manchester United ariko ku mugoroba yabaye mu bicane niwe yatumye mudatsinda se inde niwe yatumye mudatsinda nase ndakubaza Dorogo iyi saison ariko akina nk'umu pisto hari assist afisa gitsinda afisa wamugereranya n'abandi gereranya na Chelsea afisa ntunze haya nafisa assist Dorogo Ironse ryari assist muri Manchester United Ironse bakina basinda Chelsea biri kuri kimwe yashoboka nambwi uri munsi iriya Chelsea basinda Chelsea basinda Chelsea yago ujya munsi ya bitsindo uti rero atatanze assist manyu hitsinda sico nshatse kuvuga ariko umukinnyi ashobora kuba ruje kandi yitabiriye umukinnyi ashobora kuba ruje kandi ari mu kibuga je hari iriya equipe irafise nibajije ku mugoroba eske aba bakinnyi bahembwe byibuze weekend bari bahembwe kuko bari bahembwa kundi bahembwe ko ibintu bakinye ku mugoroba byari n'ibintu byiza wanashaka ariko bakagombye kuba babikina bafisemwo Benjamin Sesko imipira bahinduranye barondera numero 9 ofise yo Benjamin Sesko ko batabikina baca baza kubikina ofise zireke ziza
baja gukina harimo zireke zizi Eddie asinzi ngira nawe nyene niyasoka muri manya zoba mwiza narose umusoro nahaje urundi yakinye neza ku mugoroba ntabwo mwaravye match nahaje gusa ukina neza watsinze binga wafashe equipe iki no number shoot on target zitandatu yagizemo zine yatanze ivyo yarashoboye harukuntu n'umugarize uriya muhagarize n'umuesco ariko iyo wahuriranye yasaze uwo munsi yavyutse neza nta kintu wamutora tegegende wibuke ko iyi equipe ya Everton imwe abantu mwe mwaka weziri mu equipe yagize defense nziza hanyuma kandi n'ubu ntigeze yisamburira ko muri defense yabo sinico gusifisa aba winga ya defense munya ndiyaye Irimani ndiyaye ya defense ariko ninde muntu yatahuye bijya bintu ingene byagenze bijya ruje buya ngo byaheruka 2008 yahawe isagana gay mbo yasabye n'imbabazi ni iki gitsindo bagira batsindwe yegera imbere ashwana na kine bari kuri umupira utakaje atira umupira ukoze ikosa ryo kuwutakaza nibo bari badutsindishije yego aca bamurero reaction tameze neza ngira ngo bitewe n'inyisho yaramuhaye abafana ba Chelsea umujama w'umunyasenegal abamurafyurushi kabisa ati pa hagarikeza ati niwe wikuyemo muvandimwe ha muri football yaba mugenza cyangwa atari mugenza ivyo nta biri mu barabikuyemo acte de violence atereka ronda mubakize adahava bagirira nabi kandi ari mugenzi wayo yavuze ati sukumeze ibyo nakoze ntabwo nasubize ko novuga ngo ubutumwa bwiwe yes nuko ati ndashaka gusaba imbabazi ubwa mbere kubo dukinana kubo dukinana ku teammate Michael Keane I take full ati jewe ndafashe ati ni jewe responsable w'ibyo ndirengere ama reaction ko nitwaye ati kandi ndasabye imbabazi kubo dukinana kuri staff kubafana na club n'umugwi dukinira ati byabaye ntabwo birofreta canke ntabyo bigaragaza icondi canke agaciro kanje mpagarariye ico ibyo nakoze ntabwo bigaragaza icondi muri mako uwo sanzwe ndiwe values sivyo ati emotion canke amarangamutima ashobora kuduga hejuru ati mugabo nta nakimwe gisigura ati ibyo byose nta nakimwe gisigura ico ibyo nakoze ati I will make sure it never happens again ati ndabamenyesha yuko mu byukuri atakintu nakimwe kizosubira muri ibi never again nivyigire bisubira kuba oya n'umugabo wa Muhammad yashwanye kwa Paris Saint-Germain ashaka kumujana muri bimwe byo gutingana ati muranyambika ibyo bintu by'intoza by'uburofa uyu n'umuislamu wo mu munyakuri uyu muislamu w'umunyakuri ntanzoganye yitwa Idrissa Gana atwiramukiza abayisilamu banywa inzoga ariko baradukurikirana hereye kuri Pajo harimo mizima yitwa Pajo tuba Patrick anyene ngo bitange ba Patrick n'ubuheze ariko ese Patrick uriya muvugizi w'intamba urasi yari mizima ejo twabona Patrick mboya mucokoranye imana ndimukunda ejo twabona Patrick namubwiye ati na wagize reaction itari nziza bijya bintu akagombye kubifuta tinambu tabaye nka cakinde bajugunye ibuyuko pa uzaba ngo oya yavuze ko yarabwiye Baronteri ntago yarabwiye oya mu nyuma yasabye imbabazi bro ese erega umutima w'abantu wo bahisha ikintu ariko umutima nama conscience ntabwo woyije ibyo wakagombye kuvuga ngerageje kuraba muri Manchester United ni kibazo gikomeye muno mugwi bivanye n'ibiriko biraba kuri Roben Amorim umunsi arahindura ibi yaje agahindura bijyo akaraba ko bikunda muga bikongera bikanka bakamwihanganira kandi akabandanya agerageza ukabona yuko nk'umumenyereza arapanika muga nta kivamwe mu kibuga novuga ko Everton bwa mbere na mbere ni equipe batari bagiye gukina na Manchester United yitwa nto cyane kubera ko uravye kano kanya muri Premier League ne equipe yagaze mu kibanza ca 11 inganya amanota na equipe ya Manchester United uretse ko baduze kubera ko batsinze Man U yego novuga ko match bayitsinze kubera ko equipe yose yagerageje gukorera hamwe
bakumva ko bategezwa kwitanga umwe kundi kugira ngo baronke ibiharuro byiza muri rusange umuntu w'umugabo atanguye gusutama akaba kabaye kabaye sutama yikoreye amaboko uje muri ekipe ugakina match zirenga 30 ugatsinda match 9 gusa birababaje bigakiba ari kibazo rero uretse ko bagize akadeception gato kukuramo kizigenza wabo Coleman akagira ikibazo c'imvune ku minota 10 gusa urukina akabarasohotse ku rundi ruhande ukabona ko batakaje undi mukinyi Idrissa Gana gaye barabazanye hagati mu kibuga nk'umukinyi w'umudefenseur mwiza canke se umukinyi wo hagati mu kibuga mwiza bakamubura vyasa naho menga ni deception baye kuri Everton mugabo David Moyes binjira mu kibuga bakina match irifu bumva ko bakeneye gukora cyane gose bananize hagati mu kibuga vyagaragara nkaho menga ashobora kuronka gahengo ariko Bruno Fernandes turamubura Casemiro biranka mugabo bitwa Brian Mbeumo arabura ibintu akora mu busatiriza ari kumwe na Joshua Zirkize birasa naho mani ivy'ukuri kwitora mu rukino bidashoboka ahubwo ekipe ya Everton baba hejuru mu bintu byose rero navuga ko vyanyeretse Everton bwa mbere na mbere no karatanyeretse umutima bakunda ekipe yabo kugwana mu kibuga kandi ukabona yuko nubwo bagwanye biraheze ni reaction yabaye nyuma yo guhushwa gutsindwa igitsindo mu buryo butumvikana gutakaza baro ubona uri muri position mbi yo gutsindwa igitsindo Michael no mugabo witwa Michael Kane yakoze uko ashoboye kose ntasubire kugira urundi rushi kubera ko inyuma yo kujya runo rushi yakoze akazi kadasanzwe vraiment muri defense n'undi rego ava mwongera byari gushoboka ugasanga nka kino gisore ca bakinana muri defense ca Tarkowski kiramukubise na curundi mugabo vraiment yakinye match nziza barakina match irifu irimwo ubwenge kwitanga kudasanzwe bananeza equipe ya Manchester United mu buryo bugaragara no kuri Manchester ni Everton umenye ko yari ifise David Moyes yaciye muri no equipe ya Man yarahaze hari inkino 51 yayimenyereje guhera mu kwezi kw'indwi 2013 gushika mu kwezi kwa 4 2014 saison imwe gusa zimwe tarangiye kuko equipe yacu isigarana Ryan Giggs ntiyarangiye ari coach Joel ari ugereje ko na statiquement ndibuka match yakuye mwambaro wo bumenyereza raja gukina none se mbere yuko niyo rigenda Ryan Giggs yatonze umukinyi avuga ati none tugire gute ko tamukoca hari reka ndahagarare mwe muje mu kibuga yindi match ati nawe ngo hagarare nanje ndagiye ntabwo yari yatsindire Manchester United Old Trafford sivyo kiretse igihe yayimenyereza gusa possession ya 70 kwa Man U 30 kwa Everton mu gihe Man U yateye imipira 25 cyane yose itumbera 6 ni Jordan Pickford akora save arayipangurura mu gihe yindi mipira ndwi yagonze defense ya Everton bisobanura ngo defense ma Everton bagarura imipira 13 muri 25 indi 12 ya off target bisobanura ngo nimba winjije igitsindo ku munota wa 29 inyuma y'iminota 16 turonse karati tukura hanyuma mitigahero kaza match ukayifunguka yugara wagaragaje character iyo ni character yo kuvuga ngo Everton yo yari yagikondera i Old Trafford peporte buryo babironsemwo kuko no munsi twizera ko Man no munsi ifise attack nziza no munsi bagerageza naho bora ngo rimwe na rimwe barabibura sivyo uburyo ino attack ya Brian Mbeumo bimeze sinzi ni yakinye nabe ku mugoroba wanashima sa nk'utabonetse Brian Mbeumo mugabo umenye ko Man itagira matos kunya abari manyire mu bibazo biragaragara ko pressing imbere bayabuze press ndakota kora mugabo no munsi nimba ari mu makinyo afite sense dobi ndende mu statistics bwa Man U ni Matheus Cunha kandi hari kuntu buryo Matheus Cunha ari mu kibuga biribera Brian Mbeumo nayo nyagakina mu buryo bworoshe technique mapahla namba abantu babiri bakinisha gauche bose bari mu mugongo wa numero 9 nta kintu c'igikibane wumvamo nta kote pansha wumvamo ari ko timwe bitari fo hari ko timwe itabiri foso ari nayo mpamvu mbona mu nyuma yabikosoye ari kigitsindo kibabubure kwindiza mount hanyuma akakana Diallo agasubiza kugahengerekera ku hafu babona gukina ariko mu vy'ukuri ni numumenyereza ubona ko yararyamye ku bintu byo kuvuga ngo lo minimum namba mu Brazil yadahari duza Bruno Fernandes ukinisha mayina nuko anakunze uburyo umugabo witwa Kepa Arrizabalaga yakinyemwo uretse ama save yakoze je nabonye Kepa avuga cyane mu kibuga Kepa canke Jordan Pickford Jordan Pickford murantunga
avuga cyane mu kibuga kubera ko Oya, yarabizi neza ngo bro. imbere yanje abadefenseur fise ntibuzuye no hagati mu kibuga ubwo ntegerezwa kuba ari jewe ndiko ndapanga nkoresha ingufu nyinshi yakoresheje ingufu nyinshi ariho save yakoze ya Bruno Eh. Fernandes ndavuga mani sinayo gusa ahubwo yakoze nka save zine canke hariho zitatu. n'iyindi save yagize save zitandatu ariko Hari ndavuga zine iziremereye zikaze. hari iziremereye hari umutwe Ewa, wa Zikizi hariho n'ishuti ndende iremereye ya Bruno Fernandes mbo Manchester United yo yakoravye match yakinye ariko ivyo uba wakinye vyose ni nko kuvuga ngo burya ngo nanciye ubwenge n'ubwo ubona nawe wema ivyo ntibibara tori nkona kakukubita kanyafu nuko Manchester vyanse nimugoro imbere ya Everton ubwo no kurindira tukaraba eske iyi projet y'umugabo yitwa Roben Amorim azovamwe iki nyuma y'iminsi uko igenda iregera imbere ariko mu nkundire twerekeza amaso yose mu gihugu ca Spain hari byinshi bidasanzwe biriko biravugwa muri iriya nzu